jewe nkora mariage impuzu bantwikuruyemo yari yo gutira murumva yuko ubuzima urinze ukora mariage ukambara impuzu yo gutira murumva yuko kuko jewe ndi umuntu asanzwe gose kugira ngo ube nkanje nuko Bibiliya irimo amajambo menshi mugabo umutwe navuga ngo Bibiliya yose banditse ku Bibiliya yera hamwe wo kwandika igitabo cy'ubuzima bwawe ugifuniko nawo ubona ico gitabo kitizimirira Chambe kora subscribe kuri mu mukanya kuri YouTube yacu ni Main Switch on Sida Silva ibereza kamera ko mukumayibona turi kumwe n'umuvyeyi n'umumama nuvuga butumwa n'umurinzikazi yitwa Esperance Ndochimpa abakanada mugabo ubu ari ngaha mu gihugu cy'amavuko ni ngaha mu Burundi so nko mubibona imisozi amabarabara barishajije so turi mu kinama cya Murimbi tuko tugenda ibugarama so bana kariko no mugoroba sinzi kimujanye twene tumusanze twakimanukiye natwe Bujumbura Esperance Ndochimpa kari kuri Main Switch neza ego ndashimana ego wazibisari mikiri ngaha nyuma y'umwaka utaje mbega wahasanze gute ugeranije nuko wahasize nahasanze hameze neza ego nta gishasha gihari mugabo hasa neza kandi abantu baho buzuye urukundo ico kintu nama nakibonye kenshi ego ibebi ya warukunduye cyane mu Burundi ikintu ca mbere mpereye ku vyamwa nari nkumbuye inanasi ego hanyuma nkunda akajumbu cyane agafiriti k'akajumbu ego jewe ndazi guteka gose kubera yuko ndi umuvyeyi mfise abana ego uramaze iminsi itari mike mbega nike kintu gushika ubu uri ngaha wishimira ugati ngaha ari kintu ngo mino minsi nishimira cyane n'igiki ndiko ndishimira ibikorwa ndiko ndakorera mu gihugu kandi nkishimira kuba ndi mu gihugu cy'amavuko ndiko ndagendagenda nk'uko nyene mubibona ndiko ndaryoherwa ndaba imisozi n'ibindi vyinshi wavuye mu gisagara cya Bujumbura niriye tandukaniro wabonye itandukaniro rihari ryo mu misozi no mu kiyaya mu misozi hari akayaga keza cyane gakonje mu kiyaya naho hari ubushuhe kandi ni ibintu byumvikana ego niwe kuri vura kuranyonga mu mabarabara ubona gute amabarabara ni sawa nije nama nitwara ego mfise umushoferi tugendana mugabo nkunze gutwara kuko niho nagira impungenge ariko wabonye gute abandi bantu mwibarabara zero nuko kumenyera usanzwe utwara uri muri Canada mu bihugu byo hanze muri Canada niho byoroshe gutwara imodoka gusumba i Burundi kuko hano nta code de route ihari nyinshi mu Burayi usanga hari ivyapa kilometero canke ibirometero bibiri hano biragoye ukoresha experience mbega niye bikorwa rero nyezina umaze imiskorera hano mu Burundi kwari gutanga amakaye y'abanyeshuri twaraye twabikoze ejo hahise hanyuma twagiye no ku mpimba kuraba abavyeyi bibarukiyeyo tubashiriye nyene udufashanyo ego bakiriye gute ifashanyo baranezerewe cyane gose kandi byarankoze no ku mutima ku bantu bakritika bavuga ati agiye gufasha kwe gutanga acagisha no kuvuga abantu kuba tubikora tukabishira ku mbuga ntabwo ari ukwiyemera na gatonya abantu mugerageza kudutahura tubishira ku mbuga kugira ngo dutere intege abandi baba bafise uwo mutima kugira ngo nabo babikore ego kubera yuko gutanga bujyanye kubishira ku rubuga amahera twakoresheje ntaheza ngo agaruke tubikora kugira ngo dutere intege abandi babikore nkuko tubikora
kuko twese turashoboye, naho ufasha abantu babiri naho ufasha batatu, twese turashoboye gufashanya. Arabane benshi bumvise ikintu cya fondasiyo baba bumva ko baharanira inyungu nabo barafasha mugabo kandi nabo bakaronka. Kuri mwebwe byifashe gute? Nagomba ndabamenyeshe neza yuko fondasiyo yacu nta mfashanyo nimwe dufise ngo ivuye kwa naka oyaye. Ibyo nkora byose ndabikora ndabikuye ku mushahara wanje, nkavuga nti reka mfashanye na bene data, reka mfashe abana b'abarundi, reka mfashe imfuvyi n'abapfakazi, kuko ari wo muhamagaro dufise. Mugabo nihagira ugomba kuza kutwunganira arahawe ikaze, mugabo kuri ubu ntitubikora ngo nuko dufise inyungu zinaka. Ubuye butumwa woha abandi ba diaspora? Abandi ba diaspora no basaba ndabinginga cyane kugira ngo bibuke igihugu cy'amavuko, mufashe naho wowe utazi abantu ushobora gufasha abandi. Aho wavuye ku gatumba hariho abantu babaye ushobora gufasha, ushobora no gufasha abana bo mu miryango. Ego ibyo gukora birahari mu gihugu. Mbona commentaire nyinshi ku mbuga nkoranyambaga, habije makuru kwandika naho ubwawe kuri social media zawe, benshi baragukunda, ndiko ndasoma commentaire. Wowe batwara gukundira iki? Jewe nibaza yuko ari ubuntu, ntabwo novuga yuko ngo nuko mfise akaranga gusumba abandi. N'ubuntu nagiriwe kandi ndashimira bose bankunda, ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Hari benshi nk'uko nakunda bivuga, benshi bakunda uno munsi umuntu ayovuga ati yifuza kuba nka Esperance Ndayishimiye, cyo musabiki biroroshe kuba nka Esperance Ndayishimiye cyane gose, kuko jewe ndi umuntu asanzwe gose. Kugira ngo ube nkanje nuko witanga atanyungu urindiriye kuronka, kuko nanje niko nibereyeho. Ibyo nkora byose ndabikora ntiteze inyungu, kuko nzi yuko data wo mwijuru azompemba ibirenze. Bisubiye inyuma, Esperance nibihe ngo yaciyemo mu buzima bwacu byari byoroshye? Ibihe naciyemo bitari byoroshye ni byinshi cyane. Ikintu cy'amakinera intege ubukene narabubayemwo. Urazi nta kintu kibabaza nko gusaba umuntu ubona yuko ashoboye kugufasha mugabo akakwirengagiza. Byarambaye ko birababaza gose, gusaba umuntu akakumvira ubusa. Naciye mu bihe bikomeye cyane, yaba mu Burundi no muri Kongo, ko narabaye muri Kongo naho nyene byari bihe bitoroshe. Ubukene cyane nibwo bwamereye nabi. Jewe mfise abana 4, nkagira n'umukumwe n'abuzukuru 2. Hanyuma mama wanje aba hariya, bene wacu benshi baba hariya. Hano mfise gusa bene wacu 2. Murumva yuko muri Canada naho nyene ni muhira. Tugarutse ku bikorwa byo kuririmba, kuva utangura gushika uno munsi, ugitangura bivanye n'igicapo wari ufise imbere, uno munsi novuga ngo wo kwiyevariwa gute? Igikorwa cyo kuririmba ndabona yuko kiriko kiratera imbere bivanye n'ukuntu uko igihe kigenda niko abantu bagenda bamenya. Hariho abatari banze kandi birumvikana uri umuririmbyi mushasha, ariko ubu uko igihe kigenda niko abantu bagenda bamenya, biciye mu ndirimbo, biciye no muri fondasiyo. Ndabishimira Imana kandi ndabakunda mwese bakurikirana ibikorwa nkora. Ndirimbo uririmba nihe ndirimbo ari true story wowe wararimbye uvuga ati n'ubuzima kana ciye? Ku ndirimbo zose ufise uvuga ati ni true story? Indirimbo mperuka gusohora ya Ejo hanje ni heza,
hari igihe kenshi nkunda kwicara nkibuka nkiyumvira nkavuga nti iyo menye ejo hanje sinari kubabara, iyo menye ejo hanje sinari gucika intege. Uretse gusa yuko nakoze ibintu byo kwikorera ibitunga, naho nigeze nikorera ibitunga, ariko naradandaje mu isoko, naradandaje mwibarabara, narabikoze. Ijya ni inkuru yo y'ubuzima bwanje nashize mu ndirimbo, kugira ngo byatumye ndavyimvira cyane, ndavuga nti reka nkore iyo ndirimbo kugira ngo n'abariko baraca mu bihe bikomeye bamenye neza yuko mu ijuru hari Imana itabara. Bibiliya rimwe amajambo menshi, mugabo umutwe navuga ngo wa Bibiliya yose banditse ko Bibiliya yera. Hamwe wo kwandika igitabo cy'ubuzima bwawe ku gifuniko, naho ubona ico gitabo citizi niriri ntucike intege. Nibo ugize aba bantu no munsi bari mu bwo buzima, mugabo ivyizigiro byabo byaheze ubaho ubuhe rucunga? Nobabwira yuko mu ijuru hari Imana, meje kubivuga. Usenze Imana irumva, usenze Imana irishura, Imana iratabara, kuko ntabwo ari Imana, ntabwo ari Bayari, ntabwo ari Dagori, ntabwo ari Ryangombe, ni Imana yaremye isi n'ijuru. Iyo dusenze iratwishura. Rero ntucike intege wa muntu uri kuraca mu bibazo. Reka ndababwira akantu, jewe nkora mariage, impuzu bantuyikuruyemo yari yo gutira. Murumva yuko ubuzima urinze ukora mariage ukambara impuzu yo gutira, murumva yuko butari ubuzima bworoshe. Yego, rero nimucike intege, abariko barabura amahera yo kurihinza, abariko baca mu bibazo bikomeye, nimucike intege, Imana yishura ku gihe cyayo.